Ndabaramukije cyane best femme nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu Pesanalities. Muri kino kiganiro dusanzwe tugendera abajeune entrepreneurs b'abarundi bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo batubwire uko babitanguye, uko babikora ndetse nico bifuza gushikako. Uno munsi twagendeye full stack developer kugira asanzwe anakora muri company yitwa Acris. Mbega yashitse kuri iyo ntambwe gute? Mbega nizihe ntambamye yagiye aracamwe? Mbega akorana n'abandi? Ivyo vyose nivyo tugiye ngo atuyagire mubane natwe. cyane rinka ndi umurundi ndi muri carrière ya informatique aho nize bya computer science. Ego Wilfried, mwakuriye mu muryango umeze gute? Mbukana n'abana tuvukana turi batandatu. Umuvyeyi wacu aheruka kwitahira, umwe papa wacu twakuze turi abahungu bane n'abakobwa babiri. Yego Wilfried, wakurikiranye amashuri yawe mato mato secondaire ndetse na université he? Amashuri mato mato nayakurikiye kuri SOS primaire, hama mvuye kuri SOS nja muri secondaire kuri SOS nyene. Mugabo nahereje muri Kenya aho papa wacu yaronse akazi kuja gukora muri Kenya. Ico gihe ca turagenda, niho nagiye guhereza amashuri yanje makuru, hama ca niga na kaminuza muri Kenya. Ego Wilfried, ukiri muto wumva ushaka gukora iki muri kazoza? Nkiri muto nk'abana bose biguma bihindagurika. Ndibuka yuko nakunda kubona twari dufise umugenzi, abavyeyi yahora acapa ibintu by'amazu, so nkaba interesse nkavuga ati naye nifuza kuba architect. Ariko maze gushika muri Kenya byarahindutse, ngitangura université nize ivyo yitwa electrical and electronics engineering. Mugabo ndumva yuko ntiruki guhindura carrière, canda niho rero naca mpindura nja muri computer science kuko nivyo numva nifuza gukora. J'ai été introduit ku ma computers nkiri muto. Ndibuka papa ki yarigeze kuzana imashine ya ordinateur nkiri muto, nibaza ko nari mfise nk'imyaka 12. Hanyuma azana igihe yayizana, haje umutekinicien arayinstara. Ahejeje kugira ama installation acara bicomora acaragenda. Papa atashe mwijoro aravuga ati none umutekinicien ko yasize abicomoye kwiriki atari kubigumye ko nubundi namurishe ahashaka nzomuriha kugira azosubire kugaruka, hama abyinstare kundi. Hama ico gihe kuko igihe ariko arabyinstara niko ndabikurikirana, ca ndamubwira papa ati none ntiwundeka nkabiteranya, ati je nabibonye ko ngene yabigize. Papa rero kubera nk'umwana wese aca bibaza ati ni bwa buguruguru, hapa vyonona, hapa yica nishasha. Hama je ndamubwira ati none computer ico numvise nuko vyanse uracomora, ati vyanse urabicomora ntaco vyica. Rero naho nayo naciye ndamusaba ati none nta kungene muca ndabikora, aca aranyemerera, ndamwinginga aranyemerera, ndabiteranya abona biratse, yaratangaye. Niho nubwo ati rya mbere nabaye introduit kuri computers. Mugabo ntibyashotse kuko atariyo novuga ati nakuriyemwo, ntibyashotse biza yuko ari byo nifuza kuzogira dans l'avenir, kuko nta wundi muntu ari bwigire numva abikora. Hama kenshi nk'abana dukunda kwiga ibyo tubona abandi, dukurikira ibyo tubona abandi bakoze. Ego dukurikira ibyo tubona abandi bakoze. Mugabo rero maze kuja muri electrical and electronics engineering, kuko nsanzwe n'umuntu akunda gutripota no muhira iby'amatara bicitse, ni ndagerageza nkabikora ibiki. So nivyo naciye numva ati kumbure nivyo ntifuza kuzokwiga, ariko maze kubyiga ndumva c'est pas ma carrière. Niho naca mpindura, ntivyari byoroshe urumva kuza gusigurira umuvyeyi so kuri kuronka amanota mabi
nariko ndanaronkana neza mwaka uja kumusigura yuko ugira uhindure byari bigoye ariko narashoboye kumukonvenka ndahindura carrière ja muri computer science. Ego wahinduye ugeze mu wakangahe? Nari maze kugira imyaka 2 muri université, mais aussi nari maze no gupasa n'ikibazo muri Kenya. Hariho ukungene upasa ikibazo kugira ngo utangure kwemerwa mu baelectricien bo mu gihugu ca Kenya. Ico kibazo nari nagikoze hama nari nakipashije hama nari nemerewe gushobora kuja nko kuri chantier nkagira nkaraba yuko ama installation ya electricité bayagize neza hama nkapruva mugabo kuko ntumva yuko ari ikintu nkunda ndiko ndabikora kura juste ko kuntu nshobora kubikora mugabo numva nkeneye gukora ikintu numva mfise mu passion. So passion yanje rero yari muri bya computers, niho rero naragize recherche approfondie kuko namye niyumvira iyo bavuze aba hackers, iyo bavuze abantu bashoboye gupenetra ama system, narumvira ati byagenze gute canke iyo mbonye jeu tuko turakina jeu nkimvira ati none umuntu yicaye akiyumvira ibi bintu turiko turakina ufise manete giziki est-ce bikorwa gute. So nico nivyo byatuma niyumvira ngo ati ndifuze nanje kuzomenya abajya abantu uko babigenza ukungene biyumvira. So numva yuko byonjohera mbaye umwe muri abo bashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ego imbere yo kuja kwiga computer science wari ufise image yuko bimeze, umaze gutangura kuyiga ukamara imyaka n'indi yiga wasanze uko wari uyiyumvira yuko yari imeze? Ubwa mbere nubwo ati ide nari mfise yari ibyo nari nasomye kuri internet, hama sinari nzi kumwe bandika code nta na kimwe. Mugabo maze kwinjira mu bya computer science igihe nabaye introduit kuri code byarangyoheye cyane, naciye mba excited ndavuga ati mugabo ndashobora kwandika ibintu nk'ibi bikaguha resultat. So niho passion citangura kuza hama rero nabona ati rega bwa bundi kuko je navuga ati ndifuza nanje umunsi umwe kumenya uko ngene bagira bijya by'ama hacking, bijya byo kushobora kuronka password ya wifi ibiki. Mugabo je nkavuga ati narameze nk'ubinabitangura gatoya ndamenya nk'umwene binjira mu wifi, mugabo ndabona ati no ibi bintu bizohava bintera ikibazo dans le futur kuko ejo nshobora kuba atamahera mfise nkaja nsanga ndikoze kuri izo skills nize gukora ibitari ivyo. Hama aussi candi renseigne, je me suis renseigné mbega ba hacker ni gute, nico catumye ndabiheba ndavuga ati muri Kenya kuko ico gihe nta iyo body yari yo muri Etats-Unis yitwa CEH icertifia abo bita aba ethical hackers, bobo bakora akazi nk'akazi babahamagara nka compagnie ukabaha iyo task bakaraba bakinjira mu systeme yanyu bakaraba atwata amafaya hari hama bakandikira recommandation ibyo mukwiye gushiraho nimba ama security nimba ari iki ama procedure mukwiye gushiraho kugira ngo ama systeme yanyu ntabe attaque nabo ba hacker. Ngako ko nasanze certification yayo izimvye cyane ndavuga ati okay sinoja kubyigisha ngo nige clandestinement, il faut yuko nimba shaka kubyiga ntegereza kuriha bigaca mu mategeko. Me navuga ati aussi mbwa hariho nindi moyen ndashobora kuba umuprogrammeur nkandika code. So naho rero byaciye bitangura numva noja muri code cyane gusumba ibyo bindi. Ego kuba datahura cyane processus yo gukodinga umuntu agakora ikintu agatypinga ry'amajambo yose hakavamo ikindi kintu gitandukanye nabyo twabonye à la base. Udusigurira navuga nti mu buryo buri simple cyane ukuntu ijya code mu typinga mu nyuma ivamwo website cyangwa ikavamwo application. Ego novuga kubyerekeye coding ni juste sinavuga ko amajambo ni langage twandika ishobora kuba interprété n'ama browsers cyangwa ama machine kugira ngo ushobore kuronka le visuel. Twe twandika ibiri muri langage kumbure umuntu asanzwe adashobora guca amenya ibyo ari byo, ariko urabyiga ukabinonosora ukamenya ikinda canditse kikiza gutanga iki imbere. Ni nayo mpamvu benshi usanga batanatahura impamvu bifata umwanya muremure.
uwo babona yuko umengo kujya biboneka imbere uba wahejeje ariko hariho byinshi twandika inyuma bituma bijya tubona bifata umwanya munini bifata abantu kwandika muri langage novuga hariho nko gukora ama system kugira abe nk'aya ma operating system dukoresha yaba Android yaba Windows yaba Linux zozo ziri sur novuga ko ziba basé sur hardware sinzi kumenya nokibwa mu gifaransa ariko sur ishobora gusoma n'amamashini sur le niveau yo hasi cyane so yashobora kuinterpreta ayo ma instruction igashobora kuguha le résultat no kuvuga iyo ukreye une fichier ukayisauvegarda irashobora kumenya ati yasauvegarde ngaha ejo ni washaka gusubira kuyugurura uyugurura uzoyugura kwa kundi nyene byoroshe n'igihe uyifuse kenshi iragarda une copie sur le machine kugira ngo hariho ama tools dukoresha hari gishobora gusanga wafuse ikintu utabishaka ukashobora kuyikoresha kugira ngo icisoma iyo image kugira ikigarukana yafishe wari wafuse ego hariho ama coding languages atandukanye utubwira izo wowe usanzwe umenyeye gukoresha canke izo ukunda kurusha izindi ego novuga izo nkunda gukoresha kenshi ni iyo bita Ruby on Rails canke Ruby ikoreshwa cyane iri kugira ico bita ama APIs canke gukoresha ku building ama application yo muri backend kugira niyo nkunda gukoresha mais aussi urashobora kuyikoresha mu kwintegra na front-end ukoresheje JavaScript front-end kenshi nayo iyo nkunda gukoresha iyo bita React.js ni framework novuga ati ni nka derive ya JavaScript ni derive ya JavaScript nka framework ukoresha haba hariho ikorohereza kumwe wandika code binyarutse kugira ushobore kubisoma hama izo nizo zibiri zikuru nkunda gukoresha mugabo aussi muri backend hari igihe nkoresha Firebase ni technology ya Google ifasha muri database guhendana database hariho na MongoDB rimwe Express.js na Node.js nizo novuga ati nkunda gukoresha cyane mugabo hariho na Postgres mugabo iyo niyo Postgres ni nkunda kwikoresha iyo ndiko nkoresha Ruby on Rails so izo nizo novuga technology cyane nkoresha mugabo hariho nyinshi bivanye n'iyo umuntu akunda n'ibyo akaza akora ego tubira difference iri hagati ya front-end na back-end ego front-end ni lo visuel ivyo twebwe tubona user abona hama back-end ni bijya ushobora kwinteragisa na website nimba ushobora kugira sign in nimba ushobora kugira registration nimba ushobora kugira ugaklika kuri button ikazana ikintu canke kujya ushobora guklika kuri lien ikacigutwara handi ivyo ni ibintu backend niyo bandika code y'ivyo kugira ngo habiho iyo interaction kuri iyo site web hari ama site web ujako ari juste gusoma nta ata interaction hagati y'umu-user na site web iyo ntikenera backend mugabe izikenera backend izi zose utegerezwa kugira interaction ushobora kurunyika message bakayironka nabo bakakwishura izo zituma ama interaction aba backend niyo kenshi bandika iyo code kugira ngo bayihe no kuvuga iyo interaction no vuga y'umu-user nimba ngize click ikashobora gusoma yuko ngize click hama impe information sabye ego hari aba developers batandukanye wotubwira wowe branche urimo exactement jewe nifokaza cyane kubera nkuko nabivuze ndagira both backend na frontend so ni kuvuga ndashobora umuntu ashobora kuvuga ati uri mu full stack mugabo hari igihe ushobora gusanga uri fort usumba nubwo ati naho uri mu full stack ushobora gusanga uri fort hamwe gusumba handi nubwo ko ndi fort cyane muri backend
niho novuga ati mugabo hose nkuvuga iyo habonetse iyo opportunité ndashobora gukora hose yaba front yaba back end mugabo bisigura yuko mvuze ati bambwiye ati hitamwo hamwe kenshi ushobora aho uri fort cyane gusumba ahandi yego hari ama website atandukanye umuntu asanga kuri Google atanga ubushobozi bw'uko umuntu wenyine yakikorera website atabanje guca ku mu developer nk'uko usanzwe ubikora wewe utubwira difference iri hagati y'ivyo bintu bibiri guca ku yindi website kugira ngo ukore gwawe cyangwa gusanga umuntu asanzwe abikora kugira ngo agutangurire ha zero. Kenshi umukiriya arashobora kugusaba ati nkeneye ko site web iba construit guhera hasi ubwo wundi akaza ahabwa ati je nkeneye ibyihuta ukoresha iyo bita twobyita mu cyongereza bita no code platform hari ama no code platform nta code ukoresha ugira drag and drop yama uti aba hari mugabo naho nyene ifo yuko ubura umuntu atahura nkora mbona benshi bakunda kuzidevelopera ariko ugasanga zirimo amakosa menshi zirimo ibintu byinshi hari ibintu byinshi bidakora ifo yuko no muntu ayidevelopa usi abatahura code en soi kugira ngo iyo ari karagira implementation bifashe gutahura neza yuko canka gukorera ikintu gisa neza agukorera ikintu kiri novuga benshi bahoraza akavuga ati je yongize search ya site web yanje zishobora kwitora ari ego nivyo warayimukoreye ariko ntashobora kuyitora no kuvuga ko umuntu yayidevelope cyane ntatahura ukungene nshobora gutuma iyo umuntu agize search kuri site web yawe ukungene nshobora kuyitora directement kuri site ego so ibyo byose n'ama technique umuntu yabyigiye nk'umu developer arusha wa wundi ashobora kuvuga ati je nshaka kubyikorera naho ata experience ndabifisemo mugabo still ugumukenera umuntu aza ku advising akungene visibility ishobora kugira visibility iyo umuntu agize search aba ariyo yamberiza hari igihe kenshi twama tubona ama site web ugiye kurondera kugira uyironke n'impaka bakurunkiye lien uwo muntu akurunkiye lien ngo udashobora kuyitora kuri Google so ibyo byose nubuhinga umuntu akoresha cyo kimwe nk'ushobora kubikora kuri site web umuntu akeye guhera hasi kuduga cyangwa gukoresha ama no code platform bivana ico umuntu ashaka bivana ico umuntu ashaka yego watubwiye ko wahinduye carrière ugeze hagati uraja muri computer science ariko turabizi yuko nubwo umuntu avyiga mu ishuri hariho ubumenyi umuntu aronka ari uko agiye kugira pratique est-ce que pendant imyaka wamaze uri kwiga computer science waragize novuga ni ama projet yo ku giti cawe canke ivyo ukorera abandi bantu kugira ngo bwa bumenyi uri kuraronka mu ishuri ubushire en pratique bubashe kugwira nimba ko navyiga okay mu ishuri kenshi baduha benshi bakunda kuvuga baduha 20% 80% nitwe twironderera muri computer science naho nyine niko bimeze ibyo baduha mu ishure kenshi baguha ka application gatoya ariko ukumva umengo nturi convaincu yuko est-ce que bukuzanira nini woshobora kuyikora so rero niho kenshi benshi na jewe ndimwo mvuze gatoya kuri carrière yanje narabikunda ariko nkabura kuko ico gihe nkabura abantu nyene nshobora kubaza muri ico gihe ndi kwishure ndaronka akazi mugabo ndonka akazi muri consultance mugabo iyo consultance ico nagira nagira support mais aussi iyo application narayitesta nkagira test nkarabibuze nkagira ama suggestion ikora ibintu byo bikwiye kuba improved hano ico gihe nari en charge ibihugu by'igifaransa kugira nze ndabafasha aho rero niho natangiye kumenya ibintu by'ama community n'ibya coding niho natangiye kwiyinteresa nkumva ibintu bakora nkavuga ati wow byari kunjoheye nshobora kugira experience nanje so niyo mpamvu naguma numva igihe cyose ntashe nararondera akanya nanje nkavuga ati reka ibi bindi yego nibyo hari ibyo bampa ku ishure ibyo twabikoze ugakora aga site web mwe ugasanga
nturi convaincu ya te talent naho aba developer dufise ikintu bita syndrome yitwa imposter syndrome iguma kwereka yuko umengo tepa nyene ntariho aho utarashika rero ivyo byaratuma iyo ntashe mwijoro nkagerageza nanje nkagira amahoshashe nkaraba ati none aba developer bakora gute niki hama nivyo byatumye novuga ati byatumye ntaha mugabo osi kugira ngo nshobore kuronka umwanya ukwiye wo kuronka izo skills nkeneye kugira ngo nshobore kwitwa ko ndi umudeveloper by'ukuri ko narumva umengo nivyo mfisemo passion mugabo ibyo ndiko ndakora ntibijanye numva ntariko ndashika kuri niveau nifuza yego urakurikiranye amashuri yawe ya universite urahejeje wasanze akazi kameze gute hanze kurondera akazi wasanze ivyo wari witeze ko ni wamara guheza uzotwara degree yawe ukavuga ati ngiye gusaba akazi est-ce wasanze bifashe gute kuri marché sur le marché hariho gap nini cyane urasanga ivyo uri kuriga mu ishure kenshi bitari applicable sur le marché gute usanga le besoin sur le marché nivyo bakwigishije bitandukanye ukaje usanga ni mpaka usubire kwiga umengo usubiye kwiga gushasha umengo usubiye kwiga gushasha ushitse sur le marché ukaje usanga abantu benshi niyo mpamvu muri iki gihe cyane mu bintu bya tech basigaye ba questioning avuga ati no gute baguma batwigisha ama technology usanga atari à jour y'ibiriko biraba sur le marché ukaje usanga abantu do spending more time wahejeje ishure mugabo ukumva ukeneye more time kugira wige hama rero kenshi ama companies kenshi aca hiring muri tech asigaye hiring cyane abantu bafise des projets ziri palpable bakoze gusumba ujya avuye muri universite atakintu kinini arakora ukaje usanga nk'umuntu ntiyahejeje universite mugabo kubera uduprojet duto tutagera akora tugaragaza ubumenyi afise ego afise avantage kuri we kubaca barabati wewe baguhaye akazi ego urafise urupapuro mugabo bizofata umwanya munini kugira baguforme kaje usanga niyo mpamvu benshi ubu basige baja muri auto de formation duto tubatuma bagira ayo ma projet agaragara ari palpable bashobora kwerekana ati je nakoze ibi canke bakaja mu communauté iyo bari mu communauté kuri utwo tuntu baza bariha ayo ma challenges baza bariha ugasanga barafise ama projet bakore hamwe n'abandi ashobora kwerekana agiye ku kazi agiye ahantu kurondera akazi gusumba rero ujya wundi atashoboye gukurira muri communauté afise diplome gusa ukaje usanga rero bica bigorana kuronka akazi yego mwatubwiye ko mwakurikiranye amashuri ya université muri Kenya processus yo kuva muri Kenya uravuga ati reka mve muri Kenya nze mu Burundi wabikoze kubera iki est-ce que ama opportunité yari make hariya canke wari wumva ushaka kugaruka mu Burundi kira bari gukorera novuga ati muri Kenya ama opportunité ni menshi mugabo twara dutaha tuje mu vacances mugasanga uri kuri doga ibi ntabihari hariho ama service ari anyaruka wasanga ufise hari ariko washika ngaho ukumva umengo nturi kurazironka nkuko byahora ngo umunsi umwe ndiyumvira ngo ati okay ego ndiko ndidoga ariko qu'est-ce que je suis en train de faire kugira ngo contribue kuri yo development ndiko ndipfuza ibyo bintu nyene ndiko ndipfuza ni gute naho nyene byoshika ngahi Burundi so niho rero naciye ndesida ndavuga ati okay narumva yuko hakeneye ikintu gikorwa mu Burundi navuga muri carrière yiwanje aho narinde navuga ati est-ce que je peux contribuer quelque chose so niko naciye ngaruka ndataha mugabo c'était hari kwiga le terrain ndabe est-ce que aba developer ngaha mu Burundi bigenda gute bageze ku ruhe rwego hama ni gute hariho est-ce que hariho des communautés zituma novuga ati nakura yigira y'ubundi yigira ku bandi est-ce que zirahari canke wose akora ukwiwe kwiriki ugiye nko kuri site web usanga zidakora hari ibintu ama functionality menshi adakora ukavuga ati none ko bahari kwiki tutabona ibintu bisa neza ni iki
so nuko nagarutse nuko natashe mvuga ati mfise objectif mvuga ati ndipfuza yuko hoba iyo community hoba iyo ko kuza hamwe kw'aba developer kugira ngo icambere duheshe valeur akazi kacu mugabo n'ikindi dufashanye kugira dushobore gutera imbere yego watwiye ko wagarutse mu Burundi kugira ngo ushobore kuvuga nti guteza imbere gatoyi carrière wakoreyemo est-ce que umaze gushika warapropojeje ama service yawe nimba warapropojeje abantu bayakiye gute